Siyoni shemeza Imana, shemeza umwungere wawe, mu ndirimbo n'imbyino. Niho abukumuhaye, niwe mwami rudasumbwa, wagenze ingabo zose. Ishingiro ry'uko wamuhaye, niwamuka tubeshaho, niho twashikirijwe. Kuri ya meza miranda, batuma umukama, niho bawugabanya. Impundu nisamirane, inzamba nizasirane, twuzura agahimbare. Bavukanye inshuti bagenzi bino samirizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze dusangire inyigisho ndoramana y'uno munsi. Turabandanya iciyumviro twatanguye aho turiko turagerageza gutahura insiguro y'umunsi mukuru, umunsi mukuru w'isakramento geranda ry'umubiri n'amaraso vy'umukama wacu Yezu Kristo. Ego, imbere yuko tubanza kwijira muri iyo nyigisho twabateguriye uyu munsi, tubanze n'ubundi nkuko dusanzwe tubigira, twambaze mutima mweranda kugira ngo atuje imbere muri rino shure ry'ukwemera, ni n'iry'urukundo kandi kuko kwemera kuvyara urukundo muri twebwe, ariko ubwambere ni ishure ry'ukwemera, kugira ngo ekleziya mawe wacu mutima mweranda asanzwe agerereyemwo abandanye dufungurira inyigisho idukomereza umuzirikanye, igaheza ikadukomeza ku rugendo turiko kugira ngo tugume tugendera mu muco wa Kristo. Kaze rero duhamagare mutima mweranda tuje imbere, adufashe kwakira, kuzigama no gushira mu ngiro inyigisho turonka hano kusamiza umuvyeyi wacu Bikira Mariya muri kino kiyago. Kaze mutima mweranda, mutima wa data, mutima wa Yezu, kaze utumurikire, kaze uducyororera umuzirikanyi, kaze udufashe kwakira umuco data yaduteguriye uyu munsi muri no nyigisho, kaze uduherekeze mu ntambuko z'ubuzima bwacu, kaze utwigishe kuzakiramo Yezu Kristo ari muzima hagati yacu mu Karistiya, kaze utwinjize muri ico gitangaza, ico kinyegezwa, kaze udutahuze mu kwemera, mu kwizigira no mu rukundo, kaze ducike uwo twakira, kaze dushikane Yezu mu mayira y'ubuzima bwacu, kaze tumushikane mu mihana yacu, kaze utwugurure tumureke ashike hariya koko harangukira ubuzima bwacu bwa misi yose, ahubake koko ubwami bwa data, ubwami bwanyu batatu, data, mwana na mutima mweranda. Kaze kuri umwe kuri abo bose turiko turasangira inyigisho ndoramana, kaze uduhagarikire, kaze ugumane natwe, kaze mutima mweranda. Nuko bavukanye tudatebanganye twinjire mu nyigisho y'uno munsi, ariko tubanze twibukirize yuko mu byo twari twayazi ko bisanzwe mu gushinga uyu munsi mukuru w'isakramento geranda ry'umubiri n'amaraso vy'umukama wacu Yezu Kristo, Ekleziya yari yashatse ubwa mbere gufasha abantu kumva no gutahura gose yuko Yezu Kristo ari muzima mu Karistiya, ko kandi n'inyuma y'inkuka y'imisa aguma ari muzima mu Karistiya, ko dushobora kumusenga tukamuninahaza tukayaga nawe, mbere tukamwakira akatugendera no mu mihani wacu, gutyo akaguma hari ukuramukanya hagati yacu na Yezu, Yezu agashiki wacu natwe tugashikiwe, tukamusanga ahagerereye mu ngoro y'Imana mu itabenakuro, ariko kandi nawe aradusanga hariya mu mihani wacu. Duhava tubigaruka ko turiko turazirikana insiguro y'ugo rugendo gweranda.
turiko turazirikana ukungene n'ubundi Yezu Kristu ari muzima n'inyuma y'Ukaristiya. Ivyo nta kuru bigakura insiguro yavyo ubwa mbere mu nkuka nyene y'imisa mu Karistiya, bigakura insiguro yavyo mu kungene Yezu iyo yitanze ntiyisubirako, yaje ntagira ati ko imisa irarangiye biraheze ndagiye, aciye atumuka agaca ava mw'ihostiya, ariko aragumana natwe, mbere akabandanya yifungurira afungurirwa nabo bose, yakigwa abagwayi bakashobora kumwakira, abakitswe n'amagara baremerewe n'imyaka batagishobora gushika mu masengero nabo nyene bagashobora kumwakira kugira ngo abakomeze mu rugendo rwabo baba bagisigaje hano kw'isi, ntibananizwe n'imyaka canke n'ingwara. Ariko kandi akabandanya aturorereye hajya mu itabenakuro kugira ngo uwo wese amukeneye amusaba ijambo amubone bayage. Nukuvuga ko rero n'inyuma y'inkuka y'imisa Yezu aguma ari muzima mu Karistiya. Twarabonye muri kahise ukungene uwo munsi mukuru waje, ingene mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana abiri abakristu mutima akabaha kumva rwose ukungene Yezu ari muzima mu Karistiya, bagasaba ko hajya kw'ikonsekrasiyo Yezu bamudugije, umusaseredoti adugije umubiri wa Kristu muri rya hostiya, ko ayiduza hama bagaronka akaryo ko kumwiweza, kumutangarira no kumusenga. Ubundi bwo ubwa mbere mu masabamana ntibaduza hejuru rwose Yezu mu Karistiya mu gihe cy'ikonsekrasiyo, vyagiye gusabwa ko abantu bahaye bumva rwose ukungene ari muzima. Ariko kandi nuko inyuma yaho mu mwaka w'ibihumbi kimwe amajana abiri na mirongo itandatu na kane neza na neza kuwa 8 Nyakanga niho Papa Urbani wa kane yaheza akemeza agasaba icese Eklezia yose guhimbaza umunsi mukuru cane n'umubiri n'amaraso by'umukama wacu Yezu Kristu. Hama ivyo kandi akabigira kugira ngo yumvishe abakristo bose na Eklezia yose ko vy'ukuri Yezu ari muzima mu Karistiya. Inyuma yaho hari umuhinga mu vy'Imana muri aba bita abateologien yitwa Béranger de Tours, yakekeranya agahakana ko Yezu Kristu atari muzima mu Karistiya, ariko Imana inahazwe mu nyuma afashijwe na mutima, agafashwa n'abandi bose bagiye baravyumva bakabitahura hakiri kare, yahavuye yemera nawe nyene ko Yezu Kristu ari mu Karistiya. Mu gihumbi kimwe amajana 318 Papa Yohani wa 12 araheza aratambutsa iyo ngingo ya Papa Urbani wa kane, ni kwa guhimbaza ko Yezu ari muzima mu Karistiya mu bimenyetso vy'umukate n'umuvinyo. Ariko baratera indi ntambwe, Yezu baramukura mu itabenakuro, baramutembereza mu mayira y'ubuzima bw'abantu. Papa Yohani wa 12 yari yabishatsemwo ko koba karyo ko kugira ngo Yezu amanuke mu mayira y'ubuzima bw'abantu, ayatagatifuze, ayahezagire, ayagire meranda, abantu bashobore kumva ko kugendera mu mayira y'ubuzima bwabo bwa misi yose ko ari ukugendera mu mayira ya Kristu, ko bo yahindura amayira ya Kristu bakayasangira na Kristu, agaheza Yezu akamanuka akabasanga mbere mu mihani wabo Yezu iwacu. 1515 1563 mu nama nkuru ya Eklezia, ico twita concile yabereye hariya i Trento. Iyo nama yavuye yemeza yuko urugendo rweranda rujya tugira ku munsi mukuru w'isakramento ko ari uburyo bwiza bwo kugaragaza bimwe bihejeje ko Yezu Kristu ari muzima mu Karistiya, ko atari ibintu gusa biguma umenga biherera mu isengero Yezu akaguma mu itabenakuro, mugabo ko Yezu Kristu ari muzima mu Karistiya. Kandi kuba muzima mu Karistiya ivyo bivuga ko ashaka kubana natwe aho tuba turi hose mu buzima bwacu. Mu nyuma rero nkuko twabibonye twavuye tubona ukungene koko Yezu Kristo ari mu Karistiya kubw'ububasha bw'amajambo yiwe, arangura icavuza amajambo y'Imana nyene. Duhava tubigaruka ko ukungene Yezu Kristo ari muzima mu Karistiya, hanyuma duhave duce tubandaniriza kugutahura ukungene vy'ukuri two kuri insiguro muri rujya rugendo tugira gweranda. Rurafise insiguro nziza cane yoheza ikadufasha kugira ngo mu kurugira ntubumugirwa gusa wo kugendanira Yezu asohotse avuye mu itabenakuro akaza mu makaritiye wacu canke mu mihani wacu, ariko turukure mu insiguro yindi komeye tuza kuzirikana, tuza gusangira handi haza. Nkundira duhereye kuri ano majambo y'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka, ni mu kigabane Luka 22 kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 20. Luka 22
kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 20. Igihe kigeze Yezu aja gufungura n'abatumwa bari kumwe, ababwira ati naripfuje cyane gusangira namwe iyi Pasika ntarababara, nk'uko ndabibabwiye singisubira kuyirya gushika irangukiye mu bwami bw'Imana. Yakiriye igikombe arakenguruka araheza avuga ati nimwakire musangire, nkako ndabibabwiye singisubira kunywa ikinyobwa cy'umuzabibu gushika ubwami bw'Imana bushitse. Yakira kandi umukate amaze gufungura arawumanyura arawubahereza avuga ati iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu, ivyo muzokwame mubigira kugira ngo bibe ikibutso canje. Bamaze gufungura agira kwa kundi yakira igikombe avuga ati iki gikombe ni isezerano rishasha mu maraso yanje aza guseswa ku bwanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ego reka rero tuce tubandanya tuzirikana kungene nkuko twabivuze uyu munsi Yezu Kristu ari muzima mu Eucharistia, ico twita mu Gifaransa présence réelle, kuko ni kintu gihambaye benshi bakunze guhakwa gukekeranya ko irabati mbe none vy'ukuri hajya muri kajya ka hostia Yezu arimwo canke nugushikuza kw'abakatolika mbere barenze urugero babona ko umukamo kwangana ashobora kwa muri kajya gakate. Reka rero tugerageze kubizirikana. Mu kiwe tuvuga ngo Yezu ni muzima, mu Gifaransa bakavuga présence réelle, ari kibukiriza kungene mu bwuzure bwa kera ko twabibonye ukungene Imana yari igerereye hamwe muheranda hamwe mwitabere nakuro imwe yarimwo y'amajambo 10 y'Imana. Igihe Imana igomba kwakira umuntu musa kinjira aho hantu nawe agaheza kinjira akayaga n'Imana biciye kuri Musa, nkuko n'ubu nyene Yezu azi wacu akayaga natwe biciye kuri Musa w'iki gihe no gya n'umusaserdoti adufasha mu nkuka y'imisa akaduha kwakira Yezu agashika mu bisho by'umukate n'umuvinyo akaba muzima hagati yacu. Twe tuvuga mu Kirundi tuti ni muzima mu Eucharistia, Ifaransa bakagira ngo ni présence réelle, mu Giheburayo Shekina. Murambona abantu bagira mbere ama studio bango ni Shekina, ngo ahantu hari présence y'Imana ngo ni studio Shekina, mugabo sinzi ko baba batahura neza byose yo bishika no kuvuga ahantu koko vy'ukuri Imana igerereye, ahantu Imana iriho wese. Yezu Kristu ni wese mu Eucharistia. None Yezu ni muzima gute mu Eucharistia? Yezu ni muzima atari ivyo tubonesha aya maso y'umubiri, ariko koko ni muzima mu bumana n'ubumuntu bwiwe n'uburi nahazwa bwiwe. Yazutse mu bapfuye, murabona mbere yuko azutse mu bapfuye nicyo kintu yihutira guca arangurira babigishwa biye Mausi akabamanyurira umukate. Uko kumanyura umukate vyubukiriza Eucharistia kumwe yabigira kwa kane mweranda. Azutse arasubira kwamanyurira umukate mbere ngo bagaca bamumenya, kuko muri uko kumanyura umukate arigaragaje ko ari wa wundi ni Yezu nyene. Muri uyo mukate umanyuwe niwe arimwo, agaheza akabereka yuko mu kuzuka mu bapfuye ni muzima, abandanya atwihereza mu mukate umanyuwe muri Eucharistia, kuko Eucharistia ico gihe cyo mu ntango z'Eklezia bayita ukumanyura umukate. Yezu rero mugabo ngaho ntitumubonesha amaso y'umubiri, tumubonesha amaso y'umutima, nkuko Toma w'Akwino abigaruka ko akabivuga ati ntidushobora kumubonesha ijisho ry'uyu mubiri, ahubwo tumubonesha nk'ijisho twokwita ko ari ijisho ry'umutima, l'œil spirituel. Ni muzima rero, ivyo bigashikirwa n'ukwemera k'umutima w'uwizera ijambo ryiwe, ijambo rya Kristu. Yezu ntaba muzima kuko ibishusho by'umukate n'umuvinyo bihindutse inyama n'amaraso nkajya tuzi, aba muzima kubw'ububasha bw'ijambo ryiwe, kuko turazi ko mu nkuru nziza twandikiwe na Yohani harahana tubwira ati amajambo yanje n'umutima n'ubuzima. Bigomba kuvuga yuko amajambo yiwe ntitwayagereranya nk'amajambo nk'aya yiwanje ya Patiri Bireha asokorotse mu kanwa ka jewe, ariko n'amajambo asokorotse mu kanwa k'Imana, amajambo ari mu bubasha bwo kurangura icavuze, ngo amajambo nababwiye n'umutima n'ubuzima. Murashobora kubyisomera mu nkuru nziza twandikiwe na Yohani mu kigabane ca 6 ku murongo wa 63. Yezu rero aba muzima atari uko bijya bishusho by'umukate n'umuvinyo bihindutse bigacika inyama n'amaraso, ariko
kubera ububasha bw'ijambo ryiwe koko araba muri ivyo bishusho vy'umukate n'umuvinyu. Mu bisanzwe kwemera ko Yezu Kristu ari muzima mu Karitiya ni ukwemera tukizigira ijambo ryiwe yuko rivuzwe n'Imana, kandi iryo jambo n'ubu ribandanya rivugwa mu kanwa k'umusaserdoti agashika wese mu Karitiya. Ntiyabivuze gusa bikugaranwa muri kiriya gihe, n'amajambo asokorotse mu kanwa k'Imana, ya Mana iri mu bihe vyose, irengagiye ibihe vyose n'intara, aho bivugiwe mu kanwa kuwo yavyatiriwe, uyu Imana yashize ko ikiganza ikagira iti uyu niyabivuga bizoranguka nka kurya nabivuze ubwa mbere imbere y'abatumwa, bizoheza biranguke nk'uko nabibashakiye mwese. Kandi ivyo yabigize kubw'urukiza rw'abantu, atari bari abantu gusa bo muri kiriya gihe cyaba Petero na ba Yohani na babatumwa, ariko yabivugiye abantu b'igihe cyose, bibihe vyose n'intara zose, kuko yaje kurokora bose. Naco gituma mubona ni nkuka y'imisa mbere dushobora no kuyiherereza abitavye Imana. N'abitavye Imana ayo majambo arabakorera neza, arabagirira neza, akabazanira ubuzima muri iyo Ukaritiya, bakaronkamwo ubuzima bw'Imana, bagacyorogwa, bagashobora kubona Imana amaso mu yandi. Ayo majambo arakomeye. Iki n'umubiri wanje, turavyumvise muri no nkuru nziza twandikiwe na Luka. Iki n'umubiri wanje, iki ni gikombe c'amaraso yanje aza guseseka ku bwanyu. Urabonye ukungene kujya guhimbaza no gushinga isakramentu ry'Ukaritiya kwa kane mweranda bifatanye gose, n'uwa gatanu mweranda mbere birafatanye gose n'izuka rya Yezu Kristu, ni Pasika y'Umukama, kuko turana yuko mbere anazutse aca asubira kumanyura umukate akawumanyurira abigishwa biye Emawusi. Kuko umuntu ashobora kumera nka kurya kw'abigishwa biwe ba mbere igihe babonye ubwa mbere abahaye umukate, akubahuka akagereka ko ati iki n'umubiri wanje. Ntibashotse babitahura mu bwenge bwabo, kandi bafunguye mu kanwa kabo barumva ko bariye umukate, kandi bumva akavinyu abahaye, ntibumva ko bariye inyama y'umuntu canke bariye inyama isanzwe, izi nyama tumenyereye gufungura. Twibuke ko nabo nyene bataca bashoka bavyumva vyose, ariko bakavyakira bakavyizigira, kuko kubera bizigiye ubibabwiye. Kuko ngaho kugira ngo umubiri n'amaraso vya Kristu bitubere koko umubiri n'amaraso vya Kristu, nuko twizigira ubitubwiye. Twibuke kandi ko mu kigabane ca gatandatu mu Njiri twandikiwe na Yohani yigeze kuvuga ijambo risa n'iryo, riremereye gose, ribasiga ubwenge, rihambaye gose, mbere bamwe rikabananira kwakira, bakiyonjorora, bagatangura gukata izero bagenda. Aho agize ati umukate nzoba sujya wo kwa Kapa kuri Cafe Gourmand canke kwa Toma, oya, umukate nzobaha n'umubiri wanje uzanira isi ubuzima. Ahandi naho akaduga gose akagira ati ngo mutariye umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso yiwe nta buzima muzogira. Ngico gihe abatari bakavuga ati ibyo bintu ntibifata mu bwenge kabisa. Toya, twebwe ntiturya inyama z'abantu, wumva kumenga no kurya inyama y'umuntu, ariko kandi by'ukuri no gufungura Kristu, no kwakira Kristu wese mu mubiri n'amaraso yiwe, mugasangira amaraso. Erega twabaye abasangiye amaraso na Kristu, muragaba abantu musesa amaraso y'abantu b'Imana. Umunsi umwe Yezu azobaza ati mbe musesererika amaraso, abantu muriko murapanga imigambi yo gusesa amaraso, abantu murya amaraso y'abantu, abantu murya amaraso y'utubebe, abantu mukororinda, abantu muronka ibifaranga musheshe amaraso y'utubebe, utwana tw'Imana. Ariko ntaho yigeze, nubwo iyo nyigisho yabananiye kwakira, ntaho yigeze ayihindura ngo ayisukemwo amabisi agira ati basi reka ndagerageza ndabigabanye. Oya, ntiyigeze ayihindura, yayigumije ari nzima, kuko ari ukuri kuzima ko vy'ukuri azoduha umukate w'umubiri wiwe, akaduha umuvinyu w'amaraso yiwe. Ntiyigeze ahindura iyo nyigisho, mbere agahindukira n'abigishwa bakabaza ati mbega ubwo mweho nimushaka kwikatirizira ngo mwigire? Bakagira batoya, ubu twe twaremeye ko ari we ufise amajambo y'ubuzima, turi buje kwande wundi. Kajya gahotiya rero kari mwitabe nakuro kamye kagora benshi, kakabasiga mu bwenge. Sabuno munsi kumbure nabo baprotestanti bavukanyi bacu bibagora gusa kumva, kandi abaprotestani bugasi bose, kuko bagitanguzwa na Luteri yaremera ko Yezu ari muzima mu Karitiya. Hari uwitwa Zwingli yavuga yuko Yezu ariyo abakristo bakira, nogira nti kuvy'umutima gusa, spirituellement Yezu, ariko ntashikaho yogira ati baramwakira koko meme materiellement, no kuvuga mu mubiri wiwe by'ukuri n'amaraso yiwe. Uwitwa Calvin wagacagira ati oya, mu bisanzwe
ni ikimenyetso, si inyama ya Yezu, si amaraso ya Yezu, ni ikimenyetso. Ariko murumva ko Luteri we yaremera rwose yuko Yezu Kristu ari mu karitsiye. Mugabo Protestani bavuye baza mu nyuma n'abandi benshi muri aba bose barahe iwacu, tudashizeho rwa ruhoryo ryo rwose rw'amadini aguma avuka Protestani, ntibigera bemera ko Yezu Kristu ari mu karitsiye. Nico gituma mubona no masengero yabo bo bahimbaza ikintu bita la scène, ukwibuka ivyigeze kuba kwa kane mweranda, ariko ntibemera ko Yezu Kristu ari mu karitsiye. Kandi bobo umenga ntibakoresha akavinyu, bakoresha ibintu bisosa. Murazi yuko bagira bati akavinyu wapi, si cyo kimwe rero. Nico gituma mbere bobo iyo sene yabiheze muzosanga nta matabenakuru bafise. Sinzi umusasedoti yigeze kwigishiriza mwacagira ati kandi niko koko, kuko iyo bahuye basenga ku izina ry'umukama nkuko yavyemeye abari hagati yabo nabo nyene. Ariko bahejeje, kuko atawukaritiya bagira, bahejeje bagataha hamwe basengeye hacika nkahanga canke ahandi hose nta presence ya Yezu haguma ihaba, gusigiye bahuye basenga ku izina ryiwe aca yitahira ngo atahe hehe, ngo ataha mw'isengero y'abakatolika mwitabenakuro iwe, agasubira iwe kuko niho yama, niho yibera. None tuvyumve neza, Yezu Kristu ni muzima mu karitsiye hajya mwitabenakuro, uko ari mu buninahazwa bwiwe, uwazutse mu bapfuye. Ni igitangaza rero ca mutima mweranda, si igitangaza gusa c'ubwenge bw'umuntu, ni igitangaza ca mutima mweranda mw'ikonsekrasiyo. Niwe igihe umusaserdoti amuhamagara aheza agashikana Yezu mu bishusho by'umukate n'umuvinyu kumwe, yatwikira Bikira Mariya, Yezu agashika mu banya Bikira Mariya bidarinze guca mu gikorwa kindi tumenyereye c'umugabo amenyana n'umugore. Yezu agashika wese no mu bisho by'umukate n'umuvinyu. Hamwe umusasedoti agira ati nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda tagatifu zirishikanwa, maze rihinduke umubiri n'amaraso by'umukama wacu Yezu Kristo. Nariko ndabivuga kujya utiga ubugeze yigize umuntu muri Bikira Mariya biciye mu bashaga mutima mweranda. Ariko kandi uko twabivuze, aya majambo ya Yezu Kristo, iki n'umubiri wanje, iki n'amaraso yanje, ibyo bita creatinire zipsissima verba, niyo majambo rero acatuma ico umukama avuze kiranguka. Mbe none Yezu ari muzima mu karitsiya mu buryo buhe? Yezu koko ni muzima mu karitsiya, mu mukate n'umuvinyu, ariyo wese mu bumana n'ubumuntu bwiwe. Ariko kandi turabona yuko abibamwo atabanje guca azimanganya ibigize umukate n'umuvinyu, abibamwo atarinze kubisambura mu bibigize, ariko hakujya yavyo, hejuru yavyo, mu kurengagira icyo umukate uri n'umuvinyu uri, agaheza agahangamayo wese muri ivyo bishusho by'umukate n'umuvinyu. Ico mu mvugo ya teologiya bise transubstantiation, birimwe inyigisho nziza cane y'urukundo rwa Yezu ashima kutubamwo na twebwe, ariko adaciye azimanganya ico turi, muga agahindura akagiha irindi teka ryo kugererwamwo n'ubumana. Ukuzi wacu, ukugerera iwacu kwa Yezu si ukudusubirira, ariko nukubana natwe, akaba muzima muri twebwe natwe, ahubwo tugaca tuberaho bazima, tukaba babiri ariko bacuditse bunze ubucuti bumwe, nka kumwe twabizirikanye kungene no mu butatu geranda Imana ari imwe, bagize umwe, Data, Mwana na Mutima Mweranda. Niko ntibiranguka kurya, ariko hariho imvugo ngereranyo twofatira hajya. Yezu akadutera iteka ryo kubana n'Imana, akaduha icicaro n'ikiyago kumwe nawe. Wari woshobora kubaza ati none aba muzima gute mu karitsiye? Ku bantu bashobora kwibaza bati none Yezu ari he muri kariya gakate? Inama nkuru y'Ekleziya yabereye i Vatikano ubugira kabiri ikishura iti Yezu araheza akaba muzima aho mu karitsiya igihe ijambo ryiwe rishikirijwe, agaheza akaba muzima mu bakoraniye hamwe mu ngoro y'Imana igihe bariko barambaza izina ryiwe, bamwambaza bari kumwe n'umusaserdoti, ariko kandi ku buryo bwisobanuye bwisangije izina. Yezu araba mu mukate n'umuvinyu muri Ukaristiya, muri Ukaristiya mu nkuka y'imisa. Ivyo inama nkuru y'umuryango wa Ekleziya yabereye bwa kabiri Vatikano yarabitwemeje mu nyigisho yatanze. Hari umupatiri w'umudominikani yitwa Mardameni, we agerageza kwishura ibibazo abantu bashobora bati muri kajya kantu, kuko kujya tuko turavuga yuko Yezu ari muzima hajya, ari wese hajya, benshi dushaka guca tubibonesha amaso
dushaka ko twoza tubona ijya hotiya iciye iba nininya tukabona hagazemo icyo twita la présence réelle, cyangwa tukabona ibitangaro bimwe nugira nti bimena amaso by'ukuri ari Yezu wese ari harya. Uwo mupati mu Dominican Mardame niwe agerageza kudufasha gutahura, atwereka uburyo bwinshi nishobora kuvuga ukungena umuntu ari hari ari muzima mu buryo mugabo bugenda busumbasumbana, nogira ni ku ngero zabwo. Igihe ndi hafi y'umuntu twicaranye nko muri bisi canke twicaranye ahantu tubona amaso mu yandi, uwo muntu mba ndamubona ari hafi yanje, ndamubona ku bw'amaso ari hafi yanje, ndashobora kumukora ko nkamukabakaba. Ariko kandi ubwakara kagira ati ndashobora kuba ndi kumwe n'umuvukanyi turiko turasangira igikorwa cy'iby'ubwenge n'ubumenyi, turiko turakora igikorwa nk'igikorwa cyo mw'ishure. Ico gihe ubwenge bwacu buri hafi na hafi, niko ndamubona n'amaso yanje, ariko ndanamwumva kandi no mu bwenge bwanje. Ico no kwita ni présence intellectuelle de collaboration. Ubwa gatatu, umuntu arashobora kuba ari hafi yanje kubw'unagira nti igisharara cy'urukundo dusangiye, aho anyiyumvamo nanje nkamwiyumvamwo, mwumva ko turi kumwe hose. Dufatira akaronko kuri aba bubakanye basangiye urukundo vy'ukuri, umwe aha abari naho batabari kumwe amaso mu yandi, umwe arumva ko atwaye uwundi amwiyumvamwo mu rukundo rwiwe, canke abasangiye ubucuti bunaburiya, ubugenzi bunaburiya, canke abaryango, aguma yumva umenga abiwe bari kumwe nawe. Ubwa kane nuko kuntu rero umuntu ashobora kuba atari hari n'amaso, ariko mu cyumviro cyawe akaba ari hari, mu bwenge bwawe akaba ari hari, ariko kandi no mu gisharara cy'urukundo rwa mu mutima wawe akaba ari hari. Mbere kandi ibyo bikanagukoresha ugakora wumva ko inguvu uri kuzikura kuri we, icyemezo cyo gukora uri kugikura kuri we. Ngo buryo bundi bw'uko uyu ari hari muri kumwe n'uburyo busumbirije cyane, n'uburyo buri hejuru busumba kure n'ubwo bundi twari duheje kuvuga. N'uburyo umuntu ashobora kuba ari hafi yawe kandi akakubamwo mugakorana ariko atariho ku bw'amaso. Nubwo buryo rero nogira nti Yezu aba muzima mu karitiya. Mbere mugabo birarengeye ngaho, kuko by'ukuri Yezu aba ari hari mu buryo bwose ni habari, ariko twebwe tukamuhambya muri ubwo buryo bugira kane nameje kubabwira. Ni insiguro agerageza gutanga kugira ngo dushobore kumva ukungene Yezu ari mu karitiya, kandi kujya kuntu ari mu karitiya birarengeye ukungene ashobora kuba kandi ari kumwe n'abantu ariko harasangirwa ijambo ry'Imana bisanzwe, cyangwa bariko barasenga bisanzwe, ariko hajya mu karitiya ni wese umutima n'umubiri. Ububasha bwo kuba muzima kuwe mu karitiya burasumbirije gose, kuko ari wese mu buninazwa bwiwe, mu bumana bwiwe no mu buntu bwiwe hajya. Ivyo rero bikagira ico bitubwira natwe ko ubwo bubasha bw'uko ari muzima hajya mu karitiya budukoreramo, bukanadukoresha, bukanagaragaza n'ibimenyetso mbere rimwe iboneka twanubise dushingiye nahe zimwe. Uyu naho tugerageze gutahura rero insiguro ya rujya rugendo duhora tugira rw'isakramento. Ubwa mbere insiguro yarwo iva nyene muri Ukaristiya, ukungene ujya Yezu Kristu tugendanira aba yabaye muzima mu nkuka y'imisa mu Karistiya, aheza akagumana natwe. Ni ya Mana ngo yigize umuntu ikabana natwe. Rujya rugendo rukura insiguro ngaho. Ego hariho uza ari ku murongo. Alo? Ego ndabahaye bwakeye. Neza pari. Ego muri bande mutwakuye muri he? Ndi mukristo muri Paruwasi Saint-Joseph, nshimye kuvuga izina gato. Nshimye kuvuga izina. Ego ntacyo, ijambo ni rwawe. Mwako mavugo nyene Yezu ari muzima muri Ukaristiya mu nkuka ya misa, kandi ari tumaze kumwakira, tumaze gusohoka tukava mu nkuka ya misa. Ego. Je naje narabibonye akatari gake, igihe kimwe twari mu nkuka ya misa, umunsi yo gikungwa ari Patiri Bijuna Antoni. Ego. Hanyuma je ngiye guhereza umuntu yari yaraboshwe n'inzigo, ndamutelefone ntitwavugana, yaranyanyira, ndamwandikiye ntiyanyishura. Hanyuma rero je ndagandabwira Yezu ati rero ni jewe nje ndakaye ngenda mukuzaniye. Hanyuma Patiri ariko aratembereza Yezu muzima muri Ukaristiya. Yezu ndabwira Yezu ati niwashikira nawe nyine udomushikiriye, ariko ko yari kure ko kilometero 150. Hanyuma ashikiye Yezu ndapfukanye ndiko ndamusenga. Hanyuma ashikiye ndabona ndiko mbirizuya byinshi, ndarira moso dimeshi. Hanyuma biheze ndasohoka nsohotse imisa nugura telefone, ndabona wa muntu abaranyandikiye ati ndakubwira ikigo ku bintu byose wankoreye.
kandi muganga nari naramukoreye we n'inzigo yari yaramuboshye wenyine rero uwo munsi acaramwugura duratangura kuvugana tumaze kumvuka ya misa naho nariko ntwara imodoka mu modoka nakuje dokima umupolisi acarampagarika mpagarika asize ukuboko hejuru ambwira yezu urabona ujya mupolisi hama ndabwira turabona ujya mupolisi abona asize ukuboko hasi acarambwira ati rengana ndarengana ndabwira kabiri kose yezu nawe asubira arambwira ati rengana yagomba mpagarika ikindi gihe nanjye rero ataramfata ntabyiteguriye ntambaye sentere de sekirite hanyuma kubera bisya bisaba ngo ndamuha igiturire nawe ndanka kumuha igiturire ndavuga ati ndafise ikosa n'imvume ndarihanirwa ndaranca amande 50 kandi yanjye numva nezerewe uko namahaye igiturire numva ndyohewe kandi numva ndi mumwidegenzi umugabo tuwo turi kubavuga ati mbenge turi kuragana iki niho mwuvugana ngo muheze ugana yendo bati mu mutima ndumva ko bidakunda gukora icyo kintu urakoze cyane muvukanye muri Saint Joseph kuri izo ntahe zose udushikirije mugani baza ko mu nyuma bahavuye urondera amadokima uwo wayakwije narayakwije na cengera ubwo nyene dushimira Imana urakoze cyane kuri iyo ntahe nziza ni ntahe nziza kuri Yezu Mukaristiya kandi muze murazisabikanya no ngaho mu mayira y'ubuzima bwanyu aho mugerereye kugira ngo Yezu abandanye abagendera nivyo turiko turazirikana ujye rugendo rwa Yezu no kugira ngo ntagume yugaranire mwitabenakuro dusangira amasorti y'ubuzima bwacu abandanye ashikira abandi benshi kumbure bigora no gushika mu ngoro y'Imana cyane urakoze cyane mukamubandanya guhezagira Yezu Mukaristiya gumane nawe tubandanye rero tuzirikana kuri isiguro y'uru rugendo nagane iruva ahakuru bwa mbere muri Ukaristiya nyene kuko muri rya Ukaristiya hari umwe yaza Imana ije muri we ngo ubutigu bugeze Imana ikaza muri we ikaza kugerera mu bantu igashinga ihema yayo mu bantu muri Yezu Kristu Imana yaraje iwacu ico cifuzo camye gose umutima w'Imana aho Imana ishaka kunywana n'umuntu kunywana bunywane kumwe nyene twahora tubibona mu mico ya kera y'abarundi aho imiryango ibiri inywanye abaserukira imiryango baza imbere y'intango y'inzoga nziza cane bateguye umwe agatonyangiriza mw'akama amaraso undi agashiramwo akandi ayo maraso ahuriye muri iyo nzoga bakayisoma ko abaryango bose bakayisoma ko bikavuga yuko iyo miryango ibiri inywanye amaraso y'umuryango umwe atemba mu wundi na Yezu Kristu Imana yarashatse ko muri Yezu Kristu amaraso y'Imana atemba muri wewe nayo wawe agatemba mu y'Imana mukaba umwe mukanywana no kuvuga atari gusa mu by'amana mugabo no muri bijya by'ubuzima bwacu bwa misi yose tukumva ko tubirangurira mu bunywanyi n'Imana ko turiko turarangura icyo tunywanyemwo n'Imana ko turiko turarangura ishaka ry'Imana ko turiko turarangura icyo Imana ikunda tunywaniramwo koko vy'ukuri rujya rugendo rero rukura insiguro ngaho ko Imana ishaka kumanuka mu buzima bwacu atari hamwe gusa tuyisanga mu masengero tukayakira muri Yezu Mukaristiya ariko ko nayo ishaka gushika iwacu hakabaho urugendo guko twebwe tuza tukayisanga mu ngoro yayo ikatwihereza ariko nayo irashaka kumanuka iwacu mu mihani wacu kuko ari Imana yamanutse muri Yezu Kristu kugira ngo yibanire n'umuntu Yezu muri urya rugendo ni ikimenyetso gikomeye kiri mu insiguro y'ukungene ashaka gusohoka hajya ahantu ngo agushikire wewe mu buzima ubamwo mwibanire hariya nyene aho ubuzima bwawe burangukira ni muhira kumuhana ni ku kazi ni mu bagenzi ni ku nzira ugenda ni gihe wicaranye na mugenzi wawe mufata kamwe kwa Gerard canke hehe ni hehe hose hariya hose mugasangira na Yezu kiretse Yezu kumbure azo gutabara ukundi ariko ntiyemera ko muja gusangira igihe ugiye kwicara ahantu mu kibi menye yuko igihe ugiye kwicara upanga imigambi mibi y'ubukozi bw'ikibi ntiwo kwibaza yuko Yezu muza kwicarana ariko agashima yuko aho wahura upangira imigambi mibi ahahindura agaheza akahindura ahagererwa koko n'Imana ntihabe umugerero n'ikirimbiro ry'amashetani n'imitima mibi kurya koko tubona mu Karistiya harimo igitangaza cyuko Yezu ayirimwo wese ariko atarinze kuzimanganya ibigize umukate ibigize umuvinyu twabifungura tukumva menga turi umukate tunyoye umuvinyu
ariko by'ukuri twakiriye Yezu wese muri twebwe yabihinduye atabihindanije, yabihinduye muri byo birarengera, nogira nti biraronka iteka rirengeye ico biri muri byo. Niko na twebwe muri rujya rugendo ashaka gushika hari iwacu, niko ibintu tukabibona inyuma bimeze kwa kundi, mugabo vyahindutse, byagabanya iteka rishasha ry'uko Imana ibigerereyemwo, bikaronka intumbero nshasha, insiguro nshasha n'indinganizo nshasha y'ubwiza bw'Imana. Imana irashaka gushinga rero ihema yayo muri twebwe. Iyindi siguro ikomeye ya rujya rugendo nuko kandi Yezu ashaka kutubwira ko adaherera gusa hajya, no kuvuga atugaranwa hajya mu itabenakuro, yuko kandi ari aho hose tumutwara muri twebwe, tugashima twebwe nyene ko aduhindura itabenakuro agereramo. Nukuvuga ko wewe muri rujya rugendo Yezu murazi ko inyuma y'urugendo acashwa mu itabenakuro, rujya rugendo guko asohoka mu karistiya ari mu kibonesherezo cyo twita l'ostensoir, agatemberezwa mu mihana mu mayira y'ubuzima bwacu. Iyo ruheze turabona ko ostensoir no karistiya bisubira mu itabenakuro, ariko Yezu acasigara agendagendera muri wewe wamwakiriye, ugacika ostensoire yiwe, ikibonesherezo uwo abantu babona bakabonamo Yezu. Yezu amaze kuza mu karistiya, aho batubwira bati haciye iminsi ngahe batamwakiriye, acatumuka agaca yigira. Oya, ari mu karistiya igihe cose, kiretse iyo hostia isambutse yose ntibikiboneka. Mugabe igihe kiboneka na y'amaso tubona y'umubiri tukayibona yaherejwe kuri altari, Yezu ni hari. Nico gituma basaba mu maparuwasi cyane cyane abasaserdoti, n'igihe batigwa rero babwira ti ibyiza by'umukama ntibize bikononekarane kubera urwangara rwawe. Saserdoti rero mu paruwase arategerezwa kugira umwitwarariko wuko umukama mu karistiya aheza akamatunganirizwa neza. No kuvuga iki, bagahindura amahostia atarononekara. Ivyo patiri arategezwa kuvyitwarika, atari ubwa mbere bajya bakora mu isakristiya canke abasangizi, ariko patiri mukuru niwe afise ubutumwa bwa mbere yabwatiriwe gukwama yitwararika ko ukaristiya itunganirizwa neza, Yezu mu karistiya atunganirizwa neza, ntibarekerane ngo amahostia yononekarire mu masibwa canke ibinge byose dukunze kubona, ugasanga turiko turatakaza rimwe rimwe ukumva ko Yezu ari mu karistiya, ugasanga hariho ibivunji by'amahostia bishobora kononekara kubera urwangara rwacu, birashobora kudushikirana twebwe, ariko si byiza na gato. Ni byiza yuko twamana umwitwariko wuko amahostia abikwa neza, aratari y'umukama igaheza igatunganywa neza, ntusange isabagiye ko umubiri w'umukama. Patiri ico nico gikorwa ciwe ca mbere cyo gusukurira umukama mu ngoro yiwe, cyo kumutunganiriza mu ngoro yiwe. Iyo bishitse naho akagira amahostia aba yononekaye, barafise ukungene bayashingura, bagaheza bakayakora ukundi, agaheza ntikube nk'uguta, nk'ukumenga ni ikintu cashaje canke capfuye bataye. Oya, aho hariho icubahiro giherekeza, nuko gushobora gufata amahostia yamaze kumbure gusa nayononekaye, bakamenya ingene bayahindura, bayashingura. Hariho ahantu bigenewe, si ibyo guca umuntu umenga arataye n'ikintu cononekaye. Harimo icubahiro gikomeye cane tutegerezwa kugumya ca Yezu yaje mu karistiya. Ngira ngo biratomoye, ndabona umwanya uriko uratujana wagenewe iki kiyago. Ego twariko turasozera twibutsanya insiguro ya rujya rugendo rweranda. Ego yari insiguro ishingiye cane cane mu karistiya, mu kungene Imana yashimye kubana n'abantu, mu kungene mbere Yezu adashima kuguma yogarane hariya mu gusohoka akaza agahezagira agatagatifuza amayira y'ubuzima bwacu, ariko kandi agashima ko ingendo intambuko z'ubuzima bwacu ziba ukugendana nawe, mbere akanatugenderamwo akaduhindura ibibonesherezo by'ubwiza bwiwe n'urukundo rwiwe kujya abari mu kibonesherezo cyo twita ostensoir. Tutere dusozera rero inyigisho, mwumvise insiguro rero y'urugendo. Si urugendo gusa niko twateguye vyiza, kandi ni vyiza ko bitegura. Inama nkuru ya Trento yabivuze, ugugira urugendo rweranda rw'isakramento kibe icubahiro duhaye Yezu, kandi kube ukugaragaza no muri abo bandi bantu hanze batubona ko twemera tukemanga kandi tukabigendera ko Yezu Kristu ari muzima mu karistiya, n'inyuma y'inkuka y'imisa agumana natwe, mbere agashima kutugendera mu mihani wacu.
Yezu arashaka kutugendera iwacu ngo ahatagatifuze, aheze ahagire heranda, ahahezagire. Ariko uretse n'ivyo arashima ko tutamubona nk'uwugaraniwe mu itabernakulo, ariko ko ashaka ko inyuma y'inkuka y'imisa aba muzima muri twebwe, kujya tumutwara mu kibonesherezo ostensoir turiko turamutembereza ku munsi w'urugendo. Igihe asubiye mu itabernakulo, wewe abashaka ko uhinduka ostensoir, ikibonesherezo c'urukundo n'ubwiza bwiwe, cumvisha koko ko Imana iri mu bantu, ko ari izima mu buzima bwacu, ko ari hiri mu mirimo y'ubuzima bwacu, mu mihani wacu, mu biyago vyacu, mu migambi yacu, muri ivyo vyose bigize ubuzima bw'umuntu, kuko n'Imana yigize umuntu ikabana natwe, kandi muri Yezu Kristu yatwemereye ko izogumana natwe gushika ku muhero w'isi. Aho akaba ariho turangirije inyigisho y'uyu munsi. Mubandanye mugira umunsi mwiza kumwe na Radio Maria, ibandanye baherekeza na cane cane ibafashe kugumana na Yezu mu Karistiya aho iwanyu. Murakoze, umunsi mwiza kuri mwese. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. iyo ni shemeza Imana, shemeza umwungere wawe, mu ndirimbo n'imbyino. nimuba ukumuhaye, niwe mwami rudasumbwa, wagenze ingabo zose. Ishingiro ry'uko wamuhaya, niwamuka tubeshaho, niwe twashikirijwe. Kuri ya meza miranda, batuma umukama, niho bawugabanya.